Bonjour la femme, nizere ko mumeze neza. Biva no muherere ndabaramukije cyane ndavuriza amahoro migisha. It's me Kagasore Kishim, Kagasore kazegewe ni narabemereye na kire kimwe nzomenya ngo amandike kubashikiriza. So guys, ladies and gentlemen, uyu munsi nagendeye bamwe mu gwaruka navuga yuko bashobore kwitabira akamo kanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Bakaba bariyumviriye barashira hamwe ikintu coteza imbere ugwaruka nabonye n'ubwabo kikabateza imbere. Uyu munsi babarizwa muri association yabo n'umunsi twayigendeye akaba yitwa association PIRD. Ndazi yuko benshi muri mwebwe muca mutangura kwibaza none iyo association yabo ishingiye kuki. Association yabo nimwe mu association yaje kugira ngo ashobore gufasha bamwe batishoboye, ashobore guteza imbere ibikorwa vy'iterambere. Bari cyamwe bariyumvira ikintu coteza imbere bamwe mu bantu batishoboye. Uno munsi twabagendeye kugira ngo bashobore kuduha umuco. Ikintu kimwe ndakubwira, gumana natwe kugira ngo ushobore kumenya byinshi kubijanye na association yabo n'ihangiro bafise. Bakaba banasaba leta ishobore kubashigikira muri ivyo bikorwa byabo. Uno musiro twaba twagendeye iyo association, twaba twanegereye n'umwe mu bantu bayikuriye ariwe president wabo, yashoboye kutuyagira impamvu iyo association yabayeho, intego y'iyo association niye. Ikintu kimwe ndakubwira, gumana natwe. Murakoze cyane. Thank you very much. Association PIRD, Association of PIRD, intumbero yaryo canke aho yandurutse, the objective or where he come from. yandurutse mu ishavu twagize. He come from in the angry. Ishavu twagize sirindi, They were our angry. twihwejeje We look it. abantu babayeho The people they live. batagira gishikwako canke abantu babashikako. They have anybody can help them, Bica bidutera ishavu and we feel it so bad. ko twokwegereza abo bantu. And we look at the man how we approach them. Association PIRD The association PIRD, ikihaguruka ifise intumbero they stand up with objective. ivuga ngo To say like that, dushike kubababaye, we read for payment people. duteze imbere abifuza gutera imbere. We help the people like we want to develop. Murakoze. Yes. Thank you very much. Abantu bariko badukurikirana mwashoboye kumva impamvu yashoboye kurea iyo association. Ariko no munsi turabona muri benshi muri association y'wanyu. Yego. Nk'umunsi wa mbere byari bimeze gute kugira ngo ushobore kubatahuza igikorwa ca association y'wawe? Umunsi wa mbere association itangira, The first day association starts, nabanje kubiganira n'abantu babiri, I said to focus with the two people, hama baranshigikira. and they motivate me. Turagendana abamama babiri We got together with two. bamfashe umugongo cyane. They motivate me so much. Turagendana mu ntumbero naringize yo kugura utuntu nza ndashira abantu. We were together with my objective to help them. Tubikora buke buke tutifuza ko ari n'umuntu yona bikamera. Working through by slowly, and they don't like anybody can catch what we. Ariko ibyo bikorwa twakoze The job we done, bica biravyara imbuto nziza. the job, the something we done, it born good, Bica bituma abantu badukunda. and the people they love us so much. Abantu rero kubatahuza association bamaze kubona umutima dufise n'ibyo dukora, The people, so it was very difficult to explain what we done. ntivyatugumiye. It wasn't easy. Uwo twabibwira yaravyumva, Somebody will tell he catch us very well, ku buryo uyu munsi because today dushobora kuba dufise abantu we have the people bashika ku 150, 150 people. ariko bari mu ntara zitandukanye. They live in different province, Tucifuza ko nabandi baza. and we believe that others people. Uko niko PIRD yatanguye. It's like at period stage. Murakoze. Nko ku bantu badukurikirana barabona yuko harimo abantu bagiye batandukanye, abasanzwe bafite ubumuga, hari n'abakomeye. Bo abo nabo basanzwe bafite ubumuga. Yego. Nabo tuvuge ko bari muri association nko gufasha nk'abandi cyangwa bo bahari kugira ngo bafashwe. Abagendana ubumuga bahari Much with the brain. barimwo muri association yacu kumvo y'ibintu bitatu. They are the people in the which thinks free kind of. Icambere,
the first. barimwo kugira ngo tubabe hagufi ico dufise tukibafashisha. They are together in the near way to help something in which as we have. Ica kabiri The second, bari muri twebwe nko kugira ngo aho bizicara hose bagume biyumva ko bafise umuryango. they are together in which way to live very well that they have neighbors. Ica gatatu The first, tubigisha we teach uburyo bakwiye kwifata how to live muri iki kibazo nyene bafise, in which condition. tukabaremesha yuko Yeah, and we motivate that Imana itabahevye. God have been abandoned them. Murakoze cyane. Thank you very much. buri association bifise ikintu shingirako arabashingira mu burimyi ari abashingira mu bworozi. Yego. Muri ama association yanyu shingiye ku Association yacu ishingiye ku burimyi n'ubworozi. Byose. Yego. Byose uburimyi n'ubworozi. Turorera inkwavu, turorera imbeba z'ikizungu, impene, gushaka ku gitungwa c'inka. Uburimyi turarima umuceri, pavuro, itomati, ibintu vyera kare. Ego. Amahoro. Shalom, shalom. Abakozi ba social media. Workers of the social media. Turahe ikaze We give you welcome muri komine Ntahangwa, in the terminal Ntahangwa. zone Cibitoki, Zone, quartier Mutakura niho turi. quarter of Mutakura. Amazina ndi Reverend Ntamera Clement My name is Wema muri association in the association njejwe here. guhanura I am reader for cancer no kuba hafi abagize runo rwego rw'iyi association and to be aware of the group of association. n'imigambi imwe kuyumvira ko twokora. And the project and it's me I prepare to do. Yego. akubona ko adukurikirana hari ikibazo kimwe cyane nifuza kubaza nakahe kamaro ka association mu gihugu. Association mu gihugu irafise akamaro gakomeye. The association in your company is very strong. Abarundi baca umugani People say bavuga mu migani y'ikirundi kandi y'ukuri in poverty the people like to say yuko tubituvurana ubupfu. and many times like the way Iyo mugiye hamwe when we go together muzana ivyumviro hamwe and you bring all things in the group bitandukanye, so different mukazana ubuhinga butandukanye, and they give the technical difference mukaca mukora ikintu and we do something gituma mutera imbere. can be Ico abantu benshi bashoboye something bashyira inguvu hamwe, easy for working bagashyira ubumenyi hamwe, and knowledge in the hama agatera imbere gusumba uko umuntu umwe yoteye imbere. more than with one way. Ako ni akamaro ka association. Kabisa. Anje ku mazina yanje nitwa Esperance Simbandumwe. My name is Simbandumwe Esperance. Nkaba ndi umuhanuzi muri PIRD ku rwego rw'igihugu. Ego. Kabisa. Nk'umuntu yifuza kwifatikanya namwe muri association nibiki musaba? Uwipfuza kwifatikanya natwe muri association nta byinshi tumusaba kuko association yacu reka mvuga aka kantu mu Giswahili muri make novuga ati umoja ni nguvu. To be one is the force. Turi kumwe twese birashoboka. When we are together, it can be easy. Aje atugana. When he will come for us, birashoboka cyane kuba muri uyu muryango wa PIRD. It's very easy to live in these neighbors of PIRD. Biranoroshe cyane. It's very easy. Kuko hanini hakora ubumwe n'urukundo. Because it can love and the peers. Nuko. So like Niki kintu uhanura nk'abana ko badukurikirana badatahura akamaro ka association?
abantu bariko baradukurikirana baba badatahura akamaro ka association The people don't catch the importance of association. no bahanura ko bodushikira bamaze kudushikira bakatwinjiramwo I can cancel that they come to approach us. bashobora kubona cyane akamaro ka association. They can see the importance of our association. Hari abantu bafise abana b'ibimuga bataramenya umuryango bashobora kwinjiramwo kugira ngo ubafashe. There are the people they don't know the importance of our association. Abariko baratwumviriza banaturaba bamenye neza yuko bashobora kwisunga PIRD kugira ngo ntibabone ikimuga mwibarabara ngo bacirengagize, ntibabone nyamwema mwibarabara ngo bamwirengagize, ntibabone abantu kenshi twita ngo nibikuri ngo babirengagize. The people are listening or seeing us, we beg them to approach us. And don't refuse the albinos to approach them, and don't refuse the people are marching in the road like the third way. Ndabaramukije mwese bene data, My friends, abakunzi ba media, the friends of media, n'abandi bose batwumva n'abariko baradukurikirana. and everybody. Amahoro y'Imana data wa twese aganze imitima yacu twese. Ku mazina nitwa Misago Zashe. My name is Michel Zashe. Ndi umukozi w'Imana. Pastor. Ndi umwe mu b'Imana yahamagaye. And I'm one in the group of God calling. Abanyitangiye imbere hari ibintu bariko baravuga. The people that stated before. Naje Imana yankuye muri bajya nyene. And I got ring. Ntarinzi ko nanje yonyemerera ko mba umukozi wayo. Ariko njasanga muri yo ntabwo igayana. Muri kamere kayo irakundana. Umuntu wari we wese akora ibyo kugororoka iramwemera. Nibyo Yesu aduhana umugisha cyane mwarahezagiwe. Kubona ko adukurikirana impamvu natoyo muri umwe asanzwe afite ubumuga mu byo bavuga hano hari bavuze yuko ino association ihari kugira ngo ishobore gufasha kuri bamwe bafise mikoro make bamwe batishoboye. Kuri wewe uri muri abo muri iyo kategori ya bamwe bavuga basanzwe bafite ubumuga twashaka kuduha umuco kuri ico kintu kandi none ko adukurikirana bamenye ko eske nukuri canke bimeze gute. Ego kuba ariko baradukurikirana n'abariko baraturaba nukuri kose irishira hamwe PIRD nkuko babivuze ibikorwa bakora bafise intumbero nziza nukuvuga ngo n'abantu barabana hanyuma bagafashanya bataravye ubwoko bw'umuntu bataravye igihagararo c'umuntu bataravye ishengero avamwo canke intara avamwo ariko baramwegera bifatiye ku ntumbero yabo bihaye bakavuga ngo uyu muntu bivanye n'ubuzima tubona arimwo n'amikoro yiwe tubwirizwa kumuba hafi nawe nyene tukamushigikira. Jewe rero iminsi mbanye nabo muri rishira hamwe canke muri association PIRD je ndamaze kubona ukuboko kw'Imana tubanye nabo iminsi mike mugabo hamwe no gusenga Imana no guhuriza hamwe ivyiyumviro byacu ndiko ndabona ukuboko kw'Imana. Imana ibaho umugisha naho ngejeje. Okay, kubano bakadukurikirana haba harimo n'abasanzwe bafite ubumuga nka wewe umaze kuja muri association umaze kubona n'akamaro ka association abo nabo babikengera babatinya kuja mu association nakaye kamo batera abo baba bikengera. Okay, akamono batera nuko bokwikuramwo
feel very well. nuko bokwikuramwo ubwoba n'isoni. I beg them to root the spirit races. Kandi Yes. na cyane cyane nkasaba ababyeyi babo And I beg the mom n'ababareze, and the people kuko hari abo usanga batafise ababyeyi because there are people the children have, bakaba basanzwe bagendana ubwo bumuga ariko kandi ari n'imfuvyi. and the much that we be blaming are in the condition of our parents. Nabasaba rero ko botwegera I beg to approach us bakadusanga ko muri aho dukorera, and you review where we are working, hanyuma tukabakira i Bujumbura ku Mutakura, and we beg them here tukabaganiriza. and we chat with them. Nkanje naryohewe cyane mbonye ababene data hano, And I feel very well to see them. bambwiye ko ari abasore mu myaka bakuze ariko uri kurabaraba ukuntu bareha, ntatangariye Imana yo mwijuru ukuntu Imana ari umukozi w'umuhanga. And I often to feel very well. Rero ntaco Imana yakoreye ubusa, n'aba bantu Imana bafise ku mugambi kandi mwiza. I think those are people they Nitwaba hamwe tugahuza ivyiyumviro no gushigikirana, when we will be together with ideas and Imana izobana natwe ishigikira ibikorwa by'amaboko yacu. Yesu aduhana umugisha. together ibintu nyamukuru muba mufatirako kuri umuntu mushasha kugira ngo ashobore kwinjira muri association yawe nibi. Murakoze cyane. Ikintu cya mbere dufatira ko I say thank you very much. The first thing for we can get abe ubugendana ubumuga cyangwa n'utabugendana if someone in match with the breath cyangwa n'uwifuza kuba hagati muri twebwe, or for someone who want to be together. ikintu dufatira ko ni iki: The first thing for we get kwinjira muri uyu muryango biroroshe, to be in this neighbors very easy. nk'uko mama Nyabade yavuze, It's like Spirit's mom. mama Esperance. Spirit's mom Esperance. Kwinjira muri uyu muryango To live in these neighbors bisaba umunywanyi wese kwinjira is asked n'amahera 10,000 yonyene one 10,000 kugira ngo yemererwe because to accept him kwinjira nk'umumambure. to enter in the group of members. Ivyo 10,000 rero bitanze, When they pay 10,000, uwo ari we wese ahari hose mu ntara arimwo, everybody where he is, nubwo aba yatanze kugira ngo yinjire mu ishirahamwe, if he paid the money to enter in our association, babaye abantu 10 canke 20 when there are 10 people or 20, batanze ayo mahera, they pay their money. twebwe ico dukura ko ku 10,000 n'amahera 1,000 The money we get is 1,000. ayakaja kuri konte. We put it in our county. 9,000 yabisigaye The 9,000 stay. bica bitangura umugambi wa hajya nyene bajya abantu bari. They state the project that people they are. Gatukivuge gitahurike neza. We say the company very well. Nimba ari abantu 50 When they are 50 persons, batanze 500, they pay 5,100. hava ko endizieme y'ibihumbi 50 We get 5,000. akaja kuri konte y'ishirahamwe, We put in the county of association. amajana 50 For 150,000, agaca akora umugambi mwa bajya abantu nyene bayatanze. they stated the project in the group of people they pay the Nimba bajya abantu bayatanze if the money the people pay the money bari mu gisata c'uburimyi, and then the group the program to cultivate, dutuma tuyagura imbuto, we get something to canke bari mu gisata c'ubworozi, when they are the farmers, ca turaba inkwavu zihwanye nayo mahera, we prepare the farmers of that money, tukaduhera kuri uwo musingi nyene werekana ko abantu babikunze, and we stating that the foundation the Go- people like it tuba twifuza yuko because they think abo bantu bose binjiye muri uwo muryango the people are eating that neighbors ko bazokorora bose, and the farmers or you ubworozi bukabashikaho. and the farmers drive it to them. Ayo mahera naja kuri konte, And that money when we put in the ica dufasha ni iki: what we have dushize hamwe n'imigabo n'imigambi y'ishirahamwe, when we are together in the manner to of association mu gihe umunywanyi wacu agize ikibazo and then
my friend has a brain. dukora kuri ya mahera twajana kuri konti We get the enough money we are putting on the county. kugira ngo Because why? tumukure muri cya kibazo arimo. And we get him that condition. Ibibazo twisunga nibihe tuvuze uko The question we focus hari ikibazo cyo gupfisha. as the question to die. Nitwemera ko umupiride wacu We don't like our parents. bamutoreza umusada. They beg the parents. Ahubwo twebwe abapiride dukora ingufu zose zishoboka As the period there, you see, as we get the force tugakora icyo gikorwa. to do like a job. Sha umwanya wacu agafungwa mu bitaro yabuze ayari kugira ngo atahe. And my friend be at the hospital like a prison. Twebwe abapiride As a period, sha tugerageza tugira ingufu zacu zose we zishoboka try by force. tukamufasha igikorwa. We help that Mugabo akizigenza. and they feel very well. Murakoze. Thank you very much. n'ikihe kintu musaba leta Cyo twosaba leta What should we beg government? icya mbere The best kudushigikira to motivate imigabo n'imigambi dufise the objective we have, aho buba bari abanyakubahwa abubahwa bacu where our excellency they are, nyakubahwa umukuru w'igihugu wacu and our excellency republic. nk'uko yavuze ngo dushize hamwe twese birashoboka. As he said that when we are together, Piride turahari tugifise umutima w'urukundo period we are here and we have a good heart. kudushigikira To motivate bakatwumva and they listen bakadutahura. and they complain Ngira ko nsaba and they beg n'umuntu wese yari everybody he is, adufasha ashobora kudufata mu mugongo. he can help us. Murakoze. Thank you very much. yes bakunzi ba Step Media yes bakunzi ba Step Media uno munsi nagendeye inama mu association avuga yuko ashobore kwiyumvira ikintu kugira ngo ashobore gukurwaruka mu marigara kugira ngo nabwo ejo canke hirya ejo bazibagira ikintu bimariye. Uno munsi hari ivyumviro bamwe bashikirije, hari n'abashoboye kubisigura neza nkuko muvyumva kuri nabo babifuza kwifadikanya nabo babiguha umuco.